You are my love. I love till I die. I love till I die. I love till I die. You are my love. I love till I die. I love till I die. I love till I die. Ah, 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 yeah. Ingabiro nk'izi canke ugwaruka nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi niko tuba dukeneye. Mugabe ikibazo gihari ntibariko baronka support, ntibariko baronka management. Tuvuge ko zino ndirimbo zikora ku giti cyawe cyangwa tuvuge ko hariho management gufasha umugongo. Oya, na management fisi. Jewe ndikorana ndimenya jewe ubwanje. Ni naco gituma uri papa uri mama mu muziki. Ego ni naco gituma ata amafaranga nkeneye mu muziki. Ego. Gasubiremo. Na amafaranga nkeneye mwe gusa mu nkundire message yanje muze muyumvirize. Agese nukore cuti namwe akunzi ba Action Sound nkunde so ndakora muse ndaguhanikaze nizera kushwa mumeze neza uri hose mu mingi itandukanye urashaka kuba uri mu gihugu cyacu Burundi urashaka kuba uri hanze y'igihugu urashaka kuba uri mu ntara zitandukanye urashaka kuba uri hagati mu gisagara ca Bujumbura urashaka kuba uri hagati mu gihugu nawe ndaguhikaze nizera kushwa kumeze neza ndakwibutsa ko kuri micro ni Mr Igor Burundi ni baje mumaze mu performing makeno kiganiro ibintu zakuba bimeze fresh sana kabisa ashimire Domas no nyuma kamera kugira ngo adufashe amasara kubashitsa meze fureshi nanje za kubameze neza ndakwakire nakira mutumire mbere ko ndamwakira ndakugora umanzo fenda subscribe commentaire aza kubikenewe partage aza kubikenewe tuza kubana neza makino kiganiro wako imbere kamera nshaka ko mfise umutumire araza kwivuga nibaza ko numwe mu basaza numwe mu artiste w'igihugu cyacu Burundi impano ziri hagati cyacu mu Burundi aziko nabemere ko nshaka ko ndazicukura kwa kundi nyine hahandi ariko rero mu nkundire manda mwakire ndamuhikaze mambo vipi bro Poa sana. Ndameze fresh cyane. Ufasha wisanzure mu kuduza kajwi kugira ngo n'abakunzi ba Action Sound bashobora kubona byoroshe. Murakoze cyane. Hama nanje ndabashimiye kuba munyakiriye. Ndishimye cyane. Numva ntafite ukuntu no shima. Ariko urarengewe. Ndarengewe mu majambo make. Ariko Imana ibanze ibampera umuhezagire d'abord. Ego. Yes, niza ko abakunzi ba Action Sound baze kumva ko turi n'undi musaza ufasha ari baramutse nanje shugirwa ko ndamutse. Ndaramukije abantu bose baba ariko baradukurikirana ndabipfuriza ibihe byiza. Ego babandanye kwibera mu mahoro muri gwa rukundo nyene nakare urukundo nigo ruta byose. Hanyuma nawe ndakuramukije cyane. Murakoze. Ego turi kumwe no mu blo. cyane gose tumwita umusaza bo uko nyita kose ntangorane nanki igitutsi gusa yes nizira kare ciro ya mbere dukoranye ikiganiro nawe ego novuga ko ari rya mbere ni rya mbere ariko nibaza ko bitabaye rya nyuma bo ni rya mbere ariko ntiribaye rya nyuma nizire ko nibindi tuzogenda tubikorana ibihe nivyatwemerera yes urakoze cyane nkundire rero ko mwamaze kumva umusaza wanje ankundire atwibwira wariwe tuvugana nande kugira ngo nabatari ko gukurikirana batazi wote turavugana bashaka ko bataratubwiye tuko tuvana naka bo fisa amazina menshi ayo niyo dukeneye ayo nyene ndafise amazina ashika nko kurane hariho abo babaheruka nitwa Ismael niyo gusengwa hariho abandi bashobora kuba banzi ku izina rya Kayson Isma Kayson Isma ayo mazina rero na mazina abiri atandukanye hariho amazina nahawe n'abavyeyi n'amazina niswe bivanye n'akazi ndiko ndakora ku muziki wanje nyine niyo sije tuzogaruka ko uyu muziki nyene koko nico kigano cyatuzahinga toshaka kumenya gute ayo mazina yaje gute tuvuye ko ushaka kutara umurundi kwako twumva kumenya amazina y'abantu babatkanje tuvyite gute bo oya ndi umurundi ariko nubwo ndi umurundi turiga hari gihe usanga hari indimi zimwe zagiye ziratwinjiramwe bivanye n'uburyo twagiye turiga aho twagiye turaca niyo mpamvu usanga turiko turagira ibintu byo kuvanga ibintu yego bacita ikirimi cy'aba diaspora ikirimi cy'aba neza cyane urabitoye tuvuye ko ushobora kuba uva mu ntara yihe nyimba atari banga by'ukuri bo jewe mva mu ntara ya Karusi niho navukiye ncankurira ino Bujumbura
ni naho ndiko ndabandaniriza ibikorwa byanje vya misi yose. ngerageje kuraba mbona umwe ufise isura nk'iy'abanyakayanza ariko umbabariye ko mu Kayanza tuhafise abartiste benshi iyo mvuze Kayanza mavuze ba Bifes mavuze ba Diwan mavuze ba Joakim usana Joakim oya shobora kubanza na Diwan ahubwo na Diwan uramukunda ujya mwana ndamukunda cyane cyane. Yes, birakwiye ko umuntu ari umuririmbyi afise umuntu yireferako akavuga ati je bikwa byanje ndiko navyiva kuri naka inspiration yanje iva kuri naka. Bo jewe mu Burundi ndakunda kuraba Diwan cyane. Diwan ndakunda kumuraba cyane ni nayo mpamvu kenshi nubwo bidakunda ariko ndumva aramfata cyane. Oya bitobore dukwakwanye tubahuze ari byo shoboka byo bavyiza. Yego byo bavyiza. Nibaza ikiganiro kizokurikira tuzotwabahujije. Byo byiza cyane. Yes, reka rero tubandanye kino kiganiro inyuma ko tuzo kuba tuvugana ku ndirimbo yawe indirimbo zishobora kuri zibiri ushobora kuba warakoze. Nibaza ko uyu mwanya nisa indirimbo ufise ni indirimbo zitarenga zibiri ariko imwe turaza kwivuga ko ndetse n'ituyivuge ko ariko ndashaka kumenya vy'ukuri iyi inspiration yo kwinjira mu muziki wo wayije mu gute nimba atari banga. Hari abantu benshi usanga bari mu muziki mugabo akabikora kumva zuko bene babo bashobora kuba bari mu muziki cyangwa ugasanga abikora kumva zuko umuryango wabo birimwo. Tuvuge ko byagenze gute? Bo ikintu cyatumye numva no kwinjira mu muziki sinovuga ngo nabigiyemo mu bisanzwe nabyisanze mu nabyumvisemo kuva niga nka 6e primaire narakunda kumviriza radio nkumva imiziki ku radio mvuga ati none ibi bintu bigenda gute ati bivuza ava kuma bavuza ibintu bavuza nibiki niho rena cyamvuga ati okay ntegerezwa kurondera amakuru ahagije simbeho nk'umuntu adafise amakuru ndarondera amakuru ndamenya ukuntu bigenda kugira ngo bijya bintu bivuge. Barambwira ati ujya umuntu araja mu kintu bita studio mu kibindi hariya akarikodinga hama hagasohoka ibintu bimeze nk'uko mu gihe abahinga babimufashijemo. Nanje rero ndarondera inzira gushika ndashika ahantu mvuga ati ndinjiye muri studio nanje vya bintu biririmba nzoze ndumva nanje ndimwe muri ivyo bintu bya bikorona bigiye. Yego wagira ngo umuntu ari mwiradi ndani hariho n'igihe nahakwa gutora tournevis ngo nugurure ndabo bagabo baririmbira yego ariko nkavuga ati ntegerezwa nanje kuzoshika ahantu ninjira muri studio nanje nka recording indirimbo. Yes, ndagushimiye cyane ariko rero imbere ko cambandanya unkundire tuvuge ko indirimbo zibiri zawe. Indirimbo ya mbere Tari indirimbo yagenze gute? Ariko sinibaza kari yampenga ngo ya kabiri niyo nshaka kutuganira ko cyane ko n'indirimbo iri approche cyane yiyindi. Iyi ndirimbo ko tuvuge ko ishobora kuri mu Cyongereza cyangwa tuvuge ko iki titre yise mu Cyongereza kwanza. Iyo ndirimbo ni titre yayo ni Tila Idai bisobanurwa ngo mpaka mpfuye zo gukunda gushika gupfa no kuvuga iyo haba hari ikindi kintu ni kubera twanditse akantu gatoyi ibikurikira uzoyumviriza zo kumva impamvu nayise Tila Idai gushika ku rupfu kabisa. Ariko rero iyo umuntu ashobora kuba akoze indirimbo nyimba James Tigoro nkoze indirimbo ndafise igituma mba nkoze indirimbo sivyo ndashaka kuvuga ati je indirimbo naho nayikoze fise impamvu ushobora kuba nayikoze fise ubona iririmbiye ni business nakoze bampembye amafaranga urukura nyumva. Tuvuge ko ari business wakoze mwavanye ko nanye n'amafaranga tuvuge ko ari indirimbo wakoze ukarimbira umukunzi wawe tuvuge ko ari ivyifuzo ari kurifuza ku mukunzi. Bo iyi ndirimbo nayise Tila Idai nkuko nabisiguye sinayiririmbiye kandi wayiririmbiye ahubwo narayiririmbye gusa kugira ngo izofashe uzoyumviriza wese waririmbye bibaho akunda canke uwashobora kuba yo yiririmbira. Ego nakume kwa business yarimba ngo Odeta ndagukunda kandi Odeta ntabaho Odeta ntanamuzi bakibaza ngo umugore wa Edisa nuko mu bisanzwe je natanze message ku bantu bose sinashatse kuvuga ngo ni gungi niko nikwegereko naririmbye nshaka gutusha umuntu wari wese azoshobora kuba yumviriza iyo ndirimbo. Ego yes. Ariko nibaze ko si ibintu wagiyemo ibi byo kuririmba si ibintu wagiyemo kumvo zuko ari guca amafaranga ni impano tuvuge ari impano kurimwo. Oya urazi gituma ndabibajije hari abantu benshi bari mu muziki kumvo zuko bumvise ko harimo akanoti sivyo bumvise ko YouTube ihemba atereka tuje mu muziki hari n'abandi babifisemo nk'impano bakavuga ati jewe indirimbo yanje donc siga ngeso ndi mu mwuga wanje do carrière tuvyite gute? Bo tugiye ku ruhande dusize ku ruhande ibintu byo kuvuga ngo kuririmba no guhiga kanoti kuririmba biraduha n'umunezero muri twebwe
kuririmba birigisha umuntu, kuririmba birafasha igihugu bivanye na message twebwe abaririmbyi turiko turatanga. Jewe rero icyo novuga mu kuririmba kenshi nandika indirimbo nisunze situation umuntu ashobora kubayo arimwo canke mbega igihugu kiri muri situation iyihe, mbega umuntu kanaka ari muri situation iyihe, afatira ngaho kugira ngo nce ndirimba kugira ngo ntange message iba yumvikana. Je sindirimba ngo ngomba ndonka amafaranga iki, oya ndirimba kugira ngo duhindure isi, ndirimba kugira ngo mpindure isi, duhindure monde. Ego tukwita umusaza kabisa. Ubundi ingabiro nk'izi canke ugwaruka nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi niko tuba dukeneye. Mugabe ikibazo gihari ntibariko baronka support, ntibariko baronka management. Tuvuge ko zino ndirimbo zikora ku giti cyawe cyangwa tuvuge ko hariho management igufasha mu mugongo? Oya, na management fisi. Jewe ndikorana ndimenya jewe ubwanje. Ni naco gituma uri papa uri mama mu muziki. Ego ni naco gituma ata amafaranga nkeneye mu muziki. Ego basubiremo na amafaranga nkeneye mwe gusa mu nkundire message yanje muze muyumvirize muyishire ku mutima hama mugendera ivyo nababwiye. Amafaranga ntayo ushaka? Amafaranga nayo nkeneye, amafaranga nayo nyene kuntega ugutwi gusa uzompa ya madolari. Javre Ni Kayson Isma abivuze. Mfasha rero gato cyane aga challenge gato nk'imisegonda nka 10 undiri imbere ka kantu nyosho vyumva nawe sivyo? Akibazo. You are my love, I love till I die, I love till I die, I love till I die. You are my love, I love till I die, I love till I die, I love till I die. Yeah. Yes kabisa mwavyumvise urumva ko ewana ndabuze zina no kwita man. Amazina muzohava munyita menshi. Mwe wese azonyita iryashaka nta kibazo. Kizira kunuka nabivuze tugitangura kizira kunuka gusa. Yes. Ego. Ariko rero je ndifuza ko ino mpano yawe twoyihuza n'undi muririmbyi. Mvuze twogira gute? Twoyihuza n'undi muririmbyi kugira ngo ubona shaka dukompare kwanza. Rega hari abaririmbyi benshi bari mu muziki mugabo batazi ibyo barimo. Ugasanga birimo kumvuza uko kandi ikindi kubaka izina ntibisaba kubuza ibintu. Hari abantu benshi bafite amazina mugabo atabikuba byabo iyo tubiravye tubona kumengana ibintu do faso simple. Sinzi kuvuga abaririmbyi ndashaka kubaponda mugabo hari abana bakiri hasi bafite impano nziza nka mwebwe nga. Ego impano ni nyinshi. Jewe rero mfasha ugira icyo usabye nawe wavuze ko amafaranga ukeneye kuko hagiye hari abantu bakakumviriza. Ugira ikintu usabye abakunzi ba canke abari kwakurikira icyo kiganiro. Bo jewe ikintu usaba nuko gerageza bakitaho ibikorwa byanje bakavyumviriza ahubwo bakagerageza kubishikana no kubandi kugira ngo mu bisanzwe reka mvuga Burundi bwose n'ibihugu byose duhana imbibe ndetse no mu bindi bihugu message yanje iyo ndayisohoye ishobore kwashika. Ico je nico nshaka. Abo bantu batwumviriza bagerageze ibikorwa byacu babiha umwanya bavyumvirize. Mu Kirundi ushatse kuvuga ngo baje kuri YouTube bagire subscribe batahuze bien. Baje kuri YouTube bakore subscribe bashire ko j'aime bakora ama partage bahereze abandi kugira ngo dusabikanye iyo message tubandanye kwibanira neza. Twibandanyiriza ugenda. Ego. Jewe hari gihe nkunda gukora ikiganiro nkumva kumenga ibintu babikwiye bro. Ko nk'ubuntu umenga nta n'ikintu renza kubera ko impano irakwiye. Impano ikeneye support. Aba diaspora mwebwe turakundanye ariko rero gira ico mukoze. Je murazi ko tukunda kuvurugana mugabo rero fanya haraka. Numwana afise impano umva ko icongereza kizi murashaka kuyaga n'icongereza c'aba diaspora kwa kundi nyine ahandi bijemeze neza. Ndagushimire cyane mutama. Murakoze cyane nanje ndabashimiye. Ego. Ndumenga nta bindi nshobora kubandanya ndumenga n'ikiganiro none nashaka kiragiriza ngaha ingingo nyamukuru bamaze kuyumva. Murakoze cyane. Ego.
Yes, reka ndabashimire ndabakengurukire mwe mwari kumwe natwe mwakino kiganiro nizera ko twabanye ibihe vyiza. Igor Burundi niwe mwari kumwe kuri micro, Domas niwe nyuma ya kamera. Umusaza mwamumvise afise kuba byinshi bitandukanye, arafise indirimbo yise Mfata nyimba ntihenze, arafise indirimbo ni yaje kuvuga, urumve ko ni byinshi cyane kandi afise n'indi kuba byinshi akategura ashaka gushira habona. Urashobora kumusupportinga biciye muri moye naho yabivuze biciye kuri imikashi, nta kibazo n'amahoro menshi. Urashobora kumusupportinga uciye kuri YouTube ukagira subscribe, urashobora kumusupportinga muri commentaire ukagira icyumviro cyawe uterereye, urashaka kumusupportinga uciye kuri YouTube, iyo byose birashaka kuba bimufasha neza ko biza ko bimeze ibintu bimeze neza. Urashaka kugenda kuri Action Sound ukamusangayo, Malengo ukamusangayo, urashaka kugenda kuri PJ Class ukamusangayo ndetse n'ahandi biza ko bimeze fresh sana. Ndamushimire cyane irigira kandi nanje ndabashimiye cyane kuri aka kanya mwaduhaye, nibaze ko n'uwundi munsi tuzosubira tukicara tukayaga ibitari bike. Ego. Yes, ndabashimira mwe mwese mwari kumwe natwe, ndakwibutsa ko ku munsi wa Rodizine Fazo hari gikwana kidasanzwe muri Singers Team Anoitd mu Cibitoki 12e Avenue 64 numero. Bamaze imisi babivuga narabicishe muri Nore Patence No Event TV no nganda bigarukanye ni kigani nako ni event bidasanzwe izobigizwe n'abarimvyi batandukanye kuno munsi wa 19 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Nizaye ko tuzoba turi kumwe nanje niho nzoba ndi kuno munsi, ariko ndagushimire nshimire n'umutumire wanje, nizaye ko tuzobana kandi bihe bimeze neza. Tuzobera ku munsi rero ukurikira mu kindi kiganiro naho butaha. Ciao ciao.